wewe uciye basubiye akira impeta ibe ikimenyetso cy'urukundo n'ibanga ryanje mu izina rya Data Umwana n'irya Mwana n'irya Amen. position ikwiye gushika ashobore kumufasha icyo yifuza. Sigura yuko no kubakana kwanyu ntabwo bibaho kumwubatsi umuntu wakunze umuntu uzanye imbere ya siwe gitangaza Imana yaremye, ariko muramuka umukunzi w'umutima wawe wose azokubera mwiza kubera igitangaza usubira isi yose. Abarundi baramaze ngo icyo umutima ukunze amata akorana itabi. Rero ngo mwahisemo umutima wakunze mubizirikana, murabe ku ruhande murabe inyuma.
mu nkuru nziza twumvise urukundo rucika ibwirizwa rikuru gusumba ayandi mabwirizwa. Amabwirizwa atatu ya mbere, amabwirizwa 10 y'Imana, aribyo kubaha Imana, kubaha izina ryayo no kuyisenga, mu rukundo dutegerezwa gukunda. Bakunzi banje, naje ngaha ingoro y'Imana kugira ngo Mukama akomeze urukundo rwanyu yemeje mu isakaramentu bitagatifu imbere y'intumwa, Ekleziya n'umuryango w'Abakristo. Mwebwe rero Kristo wenyene yamaze kunezerera muri batisimu bitagatifu, aho no munezererwa urukundo muri isakaramentu kugira ngo abo umutima wo gufashanya kugumya ibanga mu buzima bwanyu bwose, abakomeze muroranirwe mwubake ubugume. Nicyo gituma nanjye ngira ndababaze musubire ishingiro cyanyu imbere y'Ekleziya. Desire Hakizimana na Soleil Bitungimana mwaje ngaha kuragana kwaberanya mu Kristo atandatu ugushaka kwanyu mubikuye ku mutima. Yego cyane n'ukuntu muremeye yuko muri iryo banga ryo kwabirana muzokundana mukagiranira ubupfasoni ubuzima bwanyu bwose. yego cyane muremeye kwatirana urukundo abana muzoranga n'Imana mukabarera mukurikije amabwiriza ya Kristo mu Ekleziya. yego cyane abyeyi ko mushaka ko Imana muri ibanga ritagatifu ryo kwabirana umwana ubwoko bw'uburyo mwemeze imbere y'Imana n'Ekleziya indagano zayo. jewe Desire Hakizimana ndemeye muri wese icyo Imana ko mbera akwemeye kumaze guhemukira bashishwe n'inema ya Kristo, akwemeye kumaze guhemukira mu mahirwe y'umurushwa urwaye cyangwa ukomeye zo gukunda isi yose kandi ndagusoneye iminsi yose y'ubuzima bwanjye. Jewe Mucumimana Soleil ndakwagiye Hakizimana Desire umugabo wanjye wishimiye ufashijwe n'inema ya Kristo nzogukunda ndakwemerera kutaza guhemukira mu mahirwe no mu marushwa nzogukunda urwaye cyangwa ukomeye nzogukunda ndagusonere isi yanjye yose yo kubaho y'umunsi. Umukama abahezagire kandi yongere abatagatifuza, yakire indagano zanyu ugiye imbere y'Ekleziya yiwe, icyo Imana yafatanije akagira umuntu agitandukanya.
Ibuka hezekera uburyo butagatifu intore zawe zuzumwe mu rukundo, izi mpeta zibaye ikimenyetso cyo kwizigirana zamurisize urukundo rufitaniye ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima. Wewe Nshimiyimana Xavier akira impeta ibe ikimenyetso cy'urukundo n'ibanga ryanje mu izina rya Data n'Umwana n'irya Mwana n'irya Mutima. Amen. You
Salama. Tunapendeza sana. Imodoka